nimba Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba? Nimba Yesu akwemera burya ninde yo gutera ubwoba? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimba Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba? Ko twegamiye igiti gikomeye, umwami w'abami Segaba w'amahanga yaremye ijuru n'isi. Kandi iyo mpagaze aha ndumva ndabyishima kuko navuye kure. Bwana asifiwe sana. Mumpera amashi yo mwami wanje. Nitwa Vyagusa Manweri. Ayo n'amazina nahawe n'abavyeyi, naho kenshi tutamaranye umwanya munini bakanta bagashibura n'amabanga. Ndashimira Imana ko nsubiye kuvyuka ngahagarara imbere ya bene data dufatanije urugendo rwo kuja mu ijuru. Bene data bakundwa dusangiye urugendo, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka amahoro n'umugisha biva ku Mana bishishikare kubana namwe ngaha. Mushishikare kuzigamwa kugira ngo uwataye ivyiyumviro, uwataye ivyizigiro asubire yumva akayaga k'Imana kariko karamubwira kati humura. Bwana asifiwe sana. Sindabajana kure rero, nagomba ngo dusangire amajambo y'Imana. Imana imaze iminsi iri kirayaga nanje. Uri kurasoma Bibiliya hari ikindi gihe umengo wasaze mu mutwe, kuko hari igihe muganira nayo ukaduka utwenga. Hari n'igihe uganira nayo ukagira ubwoba. Hari n'igihe uganira nayo ukakubwira iti humura, ukamengana umuntu muri kumwe ariko arakubwira ibijanye n'ivyo urimo. Bwana asifiwe sana. Nico gituma Bibiliya ari umugenzi ahambaye. Imana rero yampaye ijambo rivuga ngo ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze. Bwana asifiwe sana. Ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze. Mubwire mugenzi wawe tereka ntugire ubwoba, ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze. Amina. Bwana asifiwe sana. Reka gucika intege, hageze Imana iragushira habona. Tumaze igihe turiko turumviriza ibiganiro by'abantu bamugaye. Ujya muri kahise umuntu yibarutse umwana amugaye, yaca muterera mu cumba akazomara imyaka n'iyindi atabona n'izuba, kuko yabona ati bakabona ko mfise ikimuga barantwenga. Mugabo ndiko ndumviriza ikiganiro c'abamugaye, ubu nibo bagezweho, bashizwe ahabona, bashizwe hejuru. Ubu no ku maradiyo barabaha ama mikrofone ati vuga rero ivyiyumviro namwe. Bwana asifiwe sana. Ubu baravuga. Ugeze ku mupaka wa Kongo nibo bataxi vero dufise. Umuzigo wawe ntushiki buvira uwumugaye atawutwaye. Urumva ivyo bintu? Kandi iryo kinga ryiwe barikoze nk'imodoka ku buryo ripakira nk'imodoka. Uwamugaye ubu yarashitswe hejuru, arashobora kuvuga, arashobora kudandaza, arashobora gukora mu biro, arashobora mbere n'abantu b'abazungu bateye imbere barakoze imiduga ifise ahantu buririra byoroshe. Kandi no mu magorofa barafise ico buririrako bagashika hejuru mu igorofa byoroshe. Imana rero ishatse kugushira hejuru, isaha igeze ntaco yibuza. Amen. Nagomba rero ndababwire inkuru zidufasha mu gitabo cyo kuvayo. Igitabo cyo kuvayo igice ca mbere umurongo wa 15 tugeza kuri 22. Reka dusabe umurongozi Fabrice ashike hano adufashe gusoma kugira ngo twumve
ab'Imana yashize hejuru hageze bidufashe natwe kumenya ko isaha igeze dutegerezwa gushigwa habona. Imana ishimwe cyane. Urafise ibibazo bitandukanye ariko hageze Imana iragushira habona. Kuvayo rimwe niho turi 15:22 havuga ngo iki? Igitabo cyo kuvayo igice ca mbere ku murongo wa 15 ushitsa kuri 22 haravuga ngo hari habakirizi bakira abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura uwundi yitwa Puwa. Nuko umwami wa Egiputa arababarira ati, nimwakira abagore b'abaheburayo mwitegereze neza ikivutse, nihavuka umuhungu muze mwame mumuniga, ariko niyaba umukobwa mumureke. Ariko abakirizi bubaha Imana ntibagira nk'uko umwami wa Egiputa yabageze, bareka n'abana b'abahungu. Maze umwami wa Egiputa ahamagaza abo bakirizi arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abana b'abahungu? Abakirizi bishora Farao bati, nuko abagore b'abaheburayo batamera nk'abanyegiputa, kuko banyarutsa bakavyara umwakirizi atarabashikira. Imana igirira neza abo bakirizi, iryo hanga rica riragwira riba igisata. Kandi kuko abo bakirizi bubasha Imana ibaha uruvyaro. Farao araheza abarira abantu biwe bose ati, umuntu wese azovuka muze mumute mu ruzi, ariko umukobwa mumureke. Imana ishimwe cyane. Ngira ijambo rero Imana yampaye. Ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze. Aha hari igihe umwami wa Egiputa yatwara mugabo atazi amateka y'uwahahoze yitwa Yosefu. Niho yaje inama n'abiwe ababwira tumviriza, aba bantu b'abaheburayo bariko baragwira kandi bazoturusha ubwinshi, mbere nihagera ko tunagwana bazotugwanya batuneshe. Mugabo rero reka dufate ingingo ishoboka. Baca baza mu bitaro arico twita maternité. Abakenyezi bakira bibaruka babaha itegeko batumviriza, umwana wese w'umuhungu azovuka muzoce muniga ataco murinze kubaza. Mandi tubabarire gose. Atariko nihavuka umukobwa muramureka nta ngorane. Abakirizi barumva iyo nkuru kandi iryo tegeko bararyumva, bapfa imbere y'umwami bitabiriye bati, nivyo nta ngorane. Mugabo mu nyuma bararabana bati, tunigumu. Abana b'abahungu rero baravuka, barasubira baravuka, inkuru ishikira umwami ati, burya kuva utanze itegeko nta cyahindutse, babahungu baguma bavuka. Imana ishimwe cyane. Ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze. Umwami atuma ko babakirizi bo mu ivyariro ati, nimuze. Baratonda bati, mbwira nigiki gituma itegeko nababwiye mutarishize mu ngiro? Abakirizi baritonda neza bishira umwami batoya, nyakuba burya abagore b'abaheburayo ni hatari. Bavyara banyarutsa, ugasanga umwana yashitse umwakiriza atarahashika. Ako kantu rero ndagashitse ko naratweze ndu. Amen. Umva nawe ko kunezera. Atabaheburayo bavyara banyarutsa, umwana usanga ari kararira yashitse atakukimuniga. Wadasifiwe sana. Mbega Imana igushize hejuru ninde yo kuniga ati? Hano. Amen. Ati tugira ngo turashitse tugasanga abaheburayo kazi bamaze gushikana, umwana ari ngaho kuko bavyara banyarutsa. Bwana sifuwe sana. Uhoraho acagirira neza iri hanga ry'aba bakirizi.
dukomere Imana yacu amashyi. Amen. Uriteguye guhesha Imana icubahiro mu vy'ikubwiye? Uriteguye gutega amatwi ico uhora avugana nawe kugira ngo ukigendere, canke ugeze ahantu urihwenyeka ngo ntawumbona? Haba muri bisi wicaye ukumva abantu bariko baraparanganya ivy'Imana, urahaguruka ngo ubabwire utoyageze aho? Suko ijambo ry'Imana rivuga. Canke umuntu akakubaza ati mbega nawe burya mu bakizwa uri muto? Ngo yago burya mva kubijamwo gusaba, ntangora. Yesu ukamushira mu kwaha. Aba bakirizi barabaye akarorero, kandi Bibiliya ivuga ngo Imana yarabahezagiye ibagira igisata. Bwana sifiwe. Irabongera umugisha, bamererwa neza, bagira ikiganza ciza imbere y'Uhoraho, kuko itegeko ry'umwami wa Egiputa atarishize mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome Kuvayo 2:1-10, yongera garuka dufashe twumve igikurikira. Kuvayo 2:1-10, twumve igikurikira mw'uyo mwanya. Kuvayo igice ca 2 ku murongo wa mbere gushitsa ku murongo w'10 haravuga ngo umuntu w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa mu Balewi nyene. Uwo mugore asama inda avyara umuhungu. Maze abonye uwo mwana ko ari mwiza aramunyegeza kumara amezi 3. Atagishoboye kumuhisha yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma kaburimbi n'ishishi, ashiramwo uwo mwana, agashira mu rufunzo mu munyika ku ruzi. Mushiki we aramwitangura ngo arabe ico yoba. Maze umukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Inshoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi. Abona kagatebo mu rufunzo, atuma inshoreke yiwe kukazana. Arakarumura, asanga karimwo umwana, kandi uwo mwana yariko ararira. Amutera akagongwe atuyu ni umwana w'Umaheburayo. Maze mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati mbega sinoja kukurondera umugore wo mu Baheburayo ngo azamukonkereze? Umukobwa wa Farawo aramwishura ategome genda. Nuko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubarira ati jana uyu mwana umunyonkereze nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo, acika umwana wiwe amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Bwana sifiwe sana. Hariho kandi kenge muraza kukumva gatuma uri kurasoma Bibiliya ucutwenga bigakomera. Wari muri rwa rukurikirane kuko abana b'abahungu bavutse banigwa. Ubu rero harubutse ko Mose nawe avuka, kandi yavutse atazi nararonka kwa se na nyina. Mugabo ico yakuye kwa se na nyina, yakuyeyo ikigoma gifise amarangi 3. Ryari rangi ryirabura n'iritukura n'iryera. Nyina wiwe yagikasemwo 2, arakimushiramwo, amushira muri ka gaseke, asigarana ikindi gipande. Hanyuma agihoma n'ikaburimbo n'ishishi, acagenda ahantu mu munyika mu ruzi, atererayo ka gaseke mu rufunzo. Abarundi sinzi ngaha ko hari abarundi bazi urufunzo canke inkorogoto, ziri mu ruzi, uzosanga ziyangitse umenga n'umugore yashokoje cyane, niko zimeze nyankorogoto. Atererayo hariya, mugabo mushiki wiwe avuga ati byari byo byose jewe ngira njana inkombe ndabi uyu mwana wacu batereye atahirira. Uko kamanuka niko yamanuka. Imana ishimwe cyane. Uko kamanuka niko yamanuka. Umugambi w'Imana urakomeye. Mwumva iyo ntera nja. Ntacobuza Imana kugushira hejuru hageze.
kandi ntacobuza Imana kugukiza niyo woba usugerejwe n'amagorwa. Hari ikindi gihe ushika mu vyago ugahakwa kwibaza uti none ni icaha giki nakoze gushikaho ivyago binshikira bingana gutya. Mugabo Imana igomba kubigukuramwe ngo igushire hejuru, hageze ntaco yibuza. Imana ishimwe cyane. Mose aramanuka ari mu gaseke ariko ararira. Incoreke ziherekeje umukobwa wa Farawo bagiye kwisukira, babona agatebo kariko karareremba kamanuka. Wa mukobwa avuga ati nzanira kajya gaseke kajya. Baragenda barakazana. Bibiliya ivuga ngo bakarumuye basangamwo umwana, kandi uyo mwana ngo yari kararira. Amen. Yari kararira. Bumviriza ubwenge Imana ikoresha yewe. Wa mukobwa ari karakaraba aravuga ati yo uyu mwana ni mwiza, mugabo n'umuheburayo. Hanyuma Miriyamu yarahashitse, acaza ariruka ashika kubita igifukamira imbere ya wa mukobwa wa Farawo ati nyakubahwa, uyo mwana ndabona ko ari mwiza, none ubona no kurongera umuntu yomwonsa afise amaberebere. Wa mukobwa ati ahubwo nyaruka genda umunzanire. Wa mukobwa acariruka aja guhamagara nyina wiwe, umwe yavyara wa undi yagira mu gaseke. Imana ihabwe icubahiro. Mu ngomera amashi Imana yacu. Imana ni igitangaza. Ariruka nezerewe abwira nyina we ati mama turubuye idiri, wa mwana ntagipfuye, cangaho uje kumwoza kandi ubu rero uzomwoza uhembwa. Imana ishimwe cyane. Ubu rero uzomwoza uhembwa. Uko yonse umwana wiwe niko bashirako amafaranga. Amen. Hari ico uzina niko ni Imana. Yesu n'umwami di. Uko yamwoza nigwigwa niwe yamuvyaye. Ubu rero hagiye ko n'umushahara. Urumva Imana yija mu gukora ibintu. Bibiliya ivuga ngo aramwosa, arasubira aramwosa nezerewe, urufaranga ruguma rutibuka. Urumva ntabyo kugura ibikoresho by'umwana byari bihari, kuko ayo mafaranga yose yakoroka apfa hariya ku kirimba, kandi na wa mwana yaririra hariya ku kirimba niyo yarirewe. Amen. Uca wumva ko uyo mwana atonse ibyoroshe, kandi ntiyararyamye kubizimbutse, kuko yari ku kirimba kwa Farawo. Wanasifiwe sana. Iyi ntambara yagushugereje, amagorwa akagutunatuna, hari uhoraho mu ijuru aseruka akabikomeza byose. Amina. Akakubwira ati humura mwana wanje, ndakubona. Reka guta umutwe, reka guta ubwoko uja mu bitagira umutwe n'amaguru. Mu ijuru hari Imana. Umwana rero amaze gukura, wa mukobwa nyina wa Mose acara mugemagemana ati rero narinzanye wa mwana ubu yakuze. Araki wa mukobwa wa Farawo acamwita izina ati uyu mwana yitwa Mose kuko namukuye mu mazi. Hano ishimwe cyane. Nivyahereye aho Mose umuheburayo saho yagiye gukurira ntiyasubiye hariya, yaciye akoroka ku kirimba kwa Farawo akurira hajya. Wanasifiwe. Kandi igitangaza kihari, Mose n'umuhungu wa Farawo baciye baba abagarde koro, umwe ngaha uwundi ngaha kwa Farawo. Mugabo uyu muhungu yari afise ikibazo ati none ko twese ducunze papa ngaha n'uyu akaba atavuka ngaha, uyu ntazosubira kunganjije bakamijurira hasi. Akurana amakenga. Mugabo ikibazo cahabaye ni giki, Mose yarakuza kurira ku kirimba, icaha mukuye ni giki. Ubwa mbere ahuye n'abaheburayo bariko baragwana, yarabangurukanije, uri karamubonera ati reka kubonera uwiwacu, amukubita kaca aramuzingazinga acamuhamba mu mucanga. Bwarakeye rero ahura n'abanyegiputa bariko baragwana,
ati mpore n'ibiki muri ko murapfa iki? Arahindukira ati ugomba uniga nka wa undi wahamba mu mucanga. Bya bintu byaramenyekanye. Asaratinya. Mugabe ico ngomba kuvuga. Mwene data turiko turaja mu rugendo ruja mu ijuru. Nibyo isi nimbisi wacu. Isi yirigwa irahenera abantu. Ibazungurutsa ibagirisha agatebetebe. Kandi Bibiliya itubwira ko mwisi atari wacu. Mbere mu ijuru ngo tuhafise inyubako itubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu. None ko hari inyubako nshasha nziza ata muntu yayikojeje kwa amaboko, ugwanira iki n'iyi sigaragara atakiri muri. Umuntu arambara neza akaberwa, mugabeco akambara biroka. Ntimurabibona? Urahura n'umuntu yariyambije neza asa n'umuzungu, abantu bose bakoroka, abagenda bagongana. Mugabo nabireka iyinga ari murabe acasa n'ikaburimbi. Aho nihisimereye nabi. Ubundi munsi umugabo umwe yariyemera ku gipfunsi gutereka abantu imbere yiwe, agatangura kubakubita nka kurya umenga n'imbeba ariko aravunagura. Ntibyamugora. Mugabo umunsi umwe umubiri waramuhindutse, bakazana umwana muto ati panga ingumi rero ukubita ujya mwana kuva imbere, kubera umubabaro w'uko atagishoboye akamugwa kwa mujya amenyo. Uko ni ku mubiri umeze, ni ku isi iremye. Panga ingumi umukubite akamugwa kwa mujya amenyo. Nizo ngumi yarasigaranye. Isi si wacu, iwacu ni mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Iyi nkuru rero ndiko ndayisoma, naradutse ndatwenga, mbonye ubwenge buriko burakogwa hagati y'abakirizi, ngaca nongera nkabona ubwenge bwakoreshejwe hagati ya Miriyamu na nyina wiwe. Ukuntu Miriyamu yirutse aca kubwira nyina ati turubuyidiri mama, cangaha tugende. Mama ati nibiki? Tugende. Atubona no kongereza, no kurongera umuntu akongereza uyu mwana. Atego genda umuzana. Yiruka kuzana nyina wiwe. Nyina wa Mose Amosa ari ku kirimba, kandi Amosa ari karayora amafaranga. Nukuvuga ko Imana ishatse kugushira hejuru, ishatse kukugirira neza. Nta muntu aza kubaza ngo ibyo uri kuragira nibiki. Oya. Byashitse ko Imana igushira hejuru birarangiye, nta muhanuza hari, nta nuza kuyicira imanza. Imana yashatse kugushira habona. We birahetse. Imana ishimwe cyane. Uwo buri hano rero warataye ivyiyumviro, warataye ivyizigiro, ufise ubwoba mu buzima, uti mbega ejo hasa gute, mbega ko mfata bikoroka nzofata biguma ryari, mbega muhiri wanje ko ntasa n'abandi. Aho honyene banza ureme, kuko uko nyene usa nta munsi uzohinduka ngo usuke utasa. Ariko ikigira ico kimaze nuko wizera Yesu nk'umwami wacu, akakubera umufasha n'inyishu mu rugendo rimwe. Imana ishimwe cyane. Nagombye kuremesha ishengero, singomba kuba civutu. Amagorwa dufise n'ay'igihe gito, imibabaro dufise n'iy'igihe gito, ibibazo tugiramwo n'ivy'igihe gito. Umwami wacu Yesu araje adukure mwaka kajembegete turimo. Imana ishimwe cyane. Uravyizera ivyo? Amen. Mwami wacu Yesu araje. Mbega wumva buca gusanga he? Azosanga uri mu biki? Azosanga uri kuravuga ibiki? Azosanga uri kurakora iki? Ivyo bigutera ubwoba rero bibwira uti hari Imana mu ijuru, ivuze rimwe gusa nta gikurikira. Imana ishimwe cyane. Kujya ubayeho muhira nibihesha Imana icubahiro.
ivyo ubona biriko biraguca imbere nk'ibintu mengo ni ibintu vy'abatunze n'ibindi, burya ntibatunze n'akantu batijwe. Isi nta kiri muri yo, utekanira aho nyene uri, uguma aho uri, ntihagire ibikunyiganza, kuko Yesu arakubona, ashatse kugushira hejuru igihe gishitse azobikora. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu yadendebukiwe, yataye ingufu, yohaguruka akaza hano agasaba bakamusengera kugira ngo bamusabire inkomezi, avuga ati jewe sinzi n'igihugu narimo nagenda nk'uwaborewe, kuko sinabona ko ndi mu isi, naguma mbaza Imana nti mbega wanshize ngaha ku isi ku kiriki ko mbona ivyo mfata byose bidafatika. Hari uw'intege zacitse yohaguruka akavuga ati jewe ndagomba kongerwa inkomezi, tumusaba vyaguruke nimba hari, ngomba kongerwa inkomezi, tumusabe nimba hari, ngomba kongerwa inkomezi, narataye ivyizigiro, ngomba kongerwa inkomezi. Arahari, mushishikare mutekane, mw'ijuru hari Imana irababona. Reka dusaba abaririmbyi batugira imbere y'Imana, baririmba akaririmba. Ariko nawe uvuga uti nukuri ndumvise ijambo rinkanguye, nagomba numve ko noronka inkomezi, bakiriko bararirimba ucuhaguruka ushike hano, abakozi b'Imana bagusengera. Si ugusengera bihana, oya, nugusengera bataye ivyizigiro, basigaye bagendana ubwoba, ati ndamenye ko nari kure, none shaka Imana inyongera inkomezi mu budende bukigwe narimo. Buriyeho kazi, turaguhaye ikaze nimba urimo by'ukuri, kandi utarimwo nta ngorane. Kazi humura mwana wanje, ivyo mvuga byose Imana ishishikare kubana nawe, kandi amajambo y'Imana Imana yampaye ngo mvugane namwe yaraya. Imana ibahezagire kandi ihezagire ijambo ryayo. nivyo byose bikubose, kuko nduwe tekemana.